Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze muri kino gitondo canke kano gatondo ko kuri uyu nguyu wa gatatu kw'igerekerezo ya 18 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze hano kuri ino mbonesha kure yacu nayo ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane by'umwariko bari karagaruka kubikomeje kugenda biravugwa hirya no hino mu isi ndetse by'umwariko nibikomeje kugenda biratangazwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turabahaye ikaze by'umwariko aho tugiye kurabera hamwe idonido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa muri uno mwanya. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho canke turibandaho muri kino kiganiro cyacu. Ibimenyesha amakuru byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza neza ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atahanze amabanga y'igihugu. Mu nyuma yuko gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda bagaruka kubigendanye n'ingwano zikomeje kugenda ziritoygurwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye bikaba byatanguye kugenda byandika inkuru bigira biti Evariste Ndayishimiye n'abajenerali biwe barakomeje imyiteguro y'intambara. Biravuga ko kandi hoba harimo by'umwariko gutegurwa basoda benshi cyane cyane biganjemo abazorungirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma yuko mu misi iheze aribwo Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganje nga mu gihugu c'u Burundi mu byajejwe harimo n'intwaro yo hagati yaje kuvuga ko rero by'umwariko hoba hariho gahunda yo kwinjiza mu gisoda by'umwariko abayiganjemo urubyiruko cane abasore n'inkumi ndetse bafise n'imyaka yaje kugenda aratangaza. Ariko ubu bivugwa ko rero bamwe mu bantu bariko baratozwa atabakobwa canke igitsina kobwa coba kirimo, ahubwo nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa hakaba ari abiganjemo abasore gusa. Bivuga ko kandi abangaba ari abadasanzwe, ariko kandi bivugwa ko baba bafise gahunda yo kurungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abandi bakavuga ko by'umwariko ari muri gahunda yo gukomeza kwikingira umutekano nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ari guturuka nga muri kino gihugu cyacu rero kubegereye President Evariste Ndayishimiye aravuga ko muri kino gihugu cacu nyine hari kongerwa umubare w'abasirikare mu buryo budasanzwe, ibica amarenga yuko rero iki gihugu caba ciri mu myiteguro idasanzwe y'ingwano nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi biriko birajya ahagaragara mu nyuma y'inama ikomeye cyane iherutse kuba nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Inama by'umwariko yaje ikurikirana n'izabaye by'umwariko zirahuza imihari igiye itandukanye ndetse n'abayobozi b'igisirikare nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabega ko mu buryo burambuye, ariko kandi turaza kurebera hamwe uburyo abanyepolitike baje kugenda bagaragaraza ibikorwa bigendanye no kwitegura amatora nga mu gihugu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari umubonano waje kugenda uhuza bamwe na bamwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye, aho by'umwariko baje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bamwe bagize bati kuronka ubutegetsi si inzira yo kuronka ingufu zo gucinyiza ababatoye, ahubwo ni inzira yo kubateza imbere. Ico ni kimwe rero mu vyumviro by'abanyepolitike kubigendanye n'amatora nga mu gihugu c'u Burundi, mu gihe by'umwariko muri kino gihugu hegereye amatora ndetse hakaba haranashizweho amakomisiyo amwe namwe ajejwe kuba yotegura aya matora nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ariko gushika ubu nkuko bikomeje kugenda biradusomira canga se biragiye tugeraho muri uno mwanya, biravuga ko ari bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe batishimiye ndetse batanemera bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara mu mitegurire y'aya matora nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Turaza kurebera hamwe rero by'umwariko nkuko bikomeje kugenda biragaragara amakuru agendanye n'uburyo hari ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda by'umwariko n'ibindi bikomeje kugenda by'umwariko birategurwa ngaha muri kino gihugu ca Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Abivuga ko hari abagizi ba nabi bongeye kugaruka by'umwariko kongera kuhashinga ibirindiro barimo ba Al-Qaeda ndetse na Islamic State nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko imihari imwe n'imwe yari imaze kugendera yogoza ivyo bice by'umwariko yaje guhura n'ikibatsi cy'umuriro w'amasasu yoherezwaga n'ingabo z'u Rwanda RDF, nyuma y'uko icyo gihugu c'ibanyu kimaze imyaka by'umwariko cirimo kugarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu, ariko kandi hakaba hakomeza kugenda haravuka indi mihari umunsi ku munsi. Turabahaye ikaze rero mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino kw'isi. Turabahaye ikaze abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze tuyifuriza kumererwa neza cane. Abatwumviriza kandi muherereye ijya nino by'umwariko
abari ngaha ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Turabwira nyamuna niba ari ubwa mbere usanga kuri no mbonesha kure ya channel yanyu, byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Mwese turabahaye ikaze rero by'umwihariko tubashe kurabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa, ahubwo bari ngaha ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi mwese hose, mwese turabahaye ikaze. Tubabwira ngo by'umwihariko aha kuri Burundi News TV niho uronka ucawumviriza amakuru agezweho akomeje kugenda aravugwa. Nta kindi gikomeje kugenda kiravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi usibye ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biribonekeza nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa cyane cyane ibigendanye n'amatora ndetse n'umutekano. Mu nyuma yuko rero ibimenyesha makuru bimwe na bimwe byari bimaze imisi biragaruka ndetse biranatangaza kubikomeje kugenda birabiranga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma yuko abanyepolitike bamwe na bamwe by'umwihariko bakomeje kugenda barotsa igitutu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko amatora yozotangura yararekuye uwitwa General Aigweme Bunyoni. Biravuga ko rero hoba hakomeje kugenda hagaragara intambara nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta adafise vumbi na gatoya rero by'umwihariko akaba akomeje kugenda adishimangira ndetse anagaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda birabanga mu gihugu c'u Burundi ari akamaramaza. Mu nyuma yuko hahejeje kuba inama zikomakomeye cyane, bivuga yuko by'umwihariko ari inama zari zirimo abanyepolitike bamwe na bamwe ndetse n'abarongoye imihari imwe n'imwe. Biravuga yuko gushika ubu ngubu amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu hoba hakomeje kugenda harategura ingwano nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira nuko ngo hoba hari kuguta harategurwa abasoda benshi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aya namwe mu mabanga yamaze kugenda arashigwa ahabona by'umwihariko aho bamwe batanguye kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko General Neva yabashaka kuzongera gusubiza igihugu c'u Burundi mu bihe bibi cyane. Abantu batanguye kwibuka mu mwaka w'ibihumbi 2001 ubwo ibihe byari bimeze ubwo igihugu c'u Burundi kirigwaga kiratoza abasoda mu buryo bukomakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko ibyo bihe ari byo bishobora kuba bigiye kongera kugaruka. Iby'aya makuru kandi byaramenyekanye mu nyuma y'uko rero mu mpera z'ici cyumweru giheze nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yahuriye mu nama rero yarwihishwa na bamwe mu bagenerali bakomakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ni inama yabereye mu rugo rwiwe ruherereye by'umwihariko muri komine Kibimba aho mu ntara ya Gitega. Hari bamwe rero bivuga ko by'umwihariko hari bamwe mu bagenerali bamaze kugenda batangaza batajya umunwa bavuga ko kimwe mu bintu baje kugenda barigaho ndetse baranagarukaho ari ugusaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko kurekura General Aigweme Bunyoni mu gihe ataba bikoze rero akaba ashobora guhura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Harimo ba generali bagiye batandukanye, hari bamwe babashije kumenyekana ndetse n'abandi batigeze bamenyekana. Hari bamwe rero bitabiriye iyo nama barimo nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, asanzwe ari umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu kandi n'umwe mu bantu bagiye baragwana mu bihe bikomeye cyane mu gihe CNDD-FDD yashakaga kuba yoshika ku butegetsi. Uyu ngo yamaze imyaka irenga 10 by'umwihariko arongoye igisirikare c'u Burundi, ndetse bamwe bakaba bamushinza kuba ari umwe mu bantu bafise ijambo rikomakomeye cyane ndetse akaba ari umwe mu bantu by'umwihariko bindakogwaho, ariko akabandi bakavuga yuko by'umwihariko yaba ari mu mugambi ukomakomeye cyane wo gushaka gufunguza General Aigweme Bunyoni. Uyu General Prime Niyongabo rero kandi by'umwihariko ashinzwa kuba ari umwe mu bantu batuma abasirikari ndetse n'abasoda bataronka ibyo bakenerwa n'ibyo bagenerwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi akaba afatwa nk'umwe mu bagwizatunga ku buryo bigoranye kuba General Neva rero yagira icyo amukoraho, mu gihe hagiye haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye yuko yoba yarageragerejwe kuba yo kwirukanwa ariko bikanga. Harimo General Gervais Ndirakobuca asanzwe ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo namuzi neza yuko ari nka ministre w'intebe nk'uko bijya biravugwa mu bindi bihugu. Uyu nawe rero numwe mu bigeze baravugwa mu gutembaga mu guhirika ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Harimo General Etienne Ntakarutimana by'umwihariko yahoze arakuriye ubutasi bw'igihugu c'u Burundi.
General Gabriel Nzigama rero yahoze arayobora ibiro bya Perezida Pierre Nkurunziza ndetse na Ndayishimiye n'ibiro bya Ndayishimiye yarabiyoboye ndetse na General Joseph Ngendabanka yahoze ashinzwe kugura ndetse no kubika ibikoresho by'igipolisi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abandi barimo nka General Christophe Manirambona usanzwe ari umuyobozi mukuru cyane wungirije wa polisi y'igihugu cy'u Burundi, General Sinzakaraho Joshua Anastase by'umwihariko yahoze ari ambasaderi w'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emmanuel Miburero by'umwihariko uyobora urwego rushinzwe umutekano w'abanyagihugu ndetse na General Leonidas Ndaruzaniye uyobora umutwe wa polisi cyane mu barinda nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ndetse na General Silas Ntigurirwa uyobora umutwe w'abasirikare bamurinda. Iyo nama kandi ngo yari irimo n'umunyamabanga mukuru cyane w'ishaka CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo n'abasanzwe abarizwa mu bagwanye mu buryo bukomakomeye cyane. Amakuru avuga ko kandi Evariste Ndayishimiye bari abajenerali bagiye baraganira ku bigendanye n'uko bashyira iherezo ku makimbirane amaze igihe mu ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe bivuga ko hoba hagiye gucikagurikamo ibice nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibibaye mu gihe hamaze iminsi haravugwa yuko hoba hagiye kongera gutegurwa irindi coup d'etat rikomakomeye cyane, ndetse ngo harimo no kurabira hamwe rero General Aigeme Bunyoni oze ari umwe muri abo uburyo yoba barirwa akaba yokugwa mu gihome. Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba amaze igihe yarakatiwe gufunga ubuzima bwiwe bwose mu nyuma yo guhamywa ibyaha birimo rero gucura umugambi wo guhirika by'umwihariko ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Indi ngingo bivuga ko rero Ndayishimiye n'abari abajenerali bamaze iminsi baraganiraho n'ibijyanye n'imyiteguro y'ingwano u Burundi bushobora kujyamo rero mu minsi iri imbere. Imirimbanyi iharanira rero uburenganzira n'agateka kazina muntu akanaba umwe rero mu bakurikiranira hafi amakuru yo hejuru mu butegetsi bwa mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo abenshi basanzwe bamuzi. Yaratangaje ko rero kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi harimo gutozwa abasirikare babarirwa mu bihumbi bishika kuri 5 byitezwe ko bashobora kugwana ingwano mu gihugu kiri kwitegura nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Kuri abo basirikare ngo bari gutorezwa mu mashuri atorezwamo abasirikare bato bato abarirwa muri 6 ibyari bitarigeze bibaho rero by'umwihariko mu Burundi kuva mu myaka irenga 20 iheze. Umwe mu ba ofisiye rero bo mu gisirikare cy'u Burundi wavuganye by'umwihariko n'umenyesha makuru wacu yavuze ko hariho amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisirikare cy'u Burundi muri iki gihe. Hariho rero by'umwihariko amashuri ashika muri 6 abiri ari muri kampu Mabanda ndetse na Makamba, by'umwihariko abiri ari muri kampu Mutukura Cankuzo, rimwe muri kampu ya Bururi n'irindi rimwe muri kampu ya Mwaro. Buri shuri biravuga ko rero ryo ririmo kugenda riraterezwa cyangwa se riratorezwamo by'umwihariko rirahabwamo ino myimenyerezo abasirikare bashika ku 800. Bivuze ngo igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko kiragira ngo cakira abasirikare bashika ku bihumbi 5. Yakomeje agira ati ibi ni ibintu byaherukaga rero kubaho mu myaka iheze mu gihe cy'intambara umwaka w'2001 niyo rero twakoze ibintu bisa n'ibi ngibi. Ati gusa ubu ngubu turafise ubwoba noneho rero by'umwihariko iki gihe ni ikintu gikomeje kugenda kiratera impungenge abanyagihugu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Andi makuru ariko araturuka mu gisirikare cacu cy'u Burundi by'umwihariko aravuga ko abarimo rero guhabwa imyimenyerezo ari abahungu gusa, mu gihe by'umwihariko mu busanzwe hafatwaga n'abakobwa abari kwinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi, kandi by'umwihariko ngo ntihari kurabwa ku kibazo cy'ubumenyi bafise nk'uko byari bisanzwe bimeze, apfa ko umuntu afise ubuzima buzira umuze ariko arajyanwa. Undi musirikare yaravuze ati mu binjiza by'umwihariko babashyize ku kibuga bereka aho by'umwihariko biruka uwashoboye guheza ikibuga wese bahise bamwakira, bayoye abo babonye bose cane cane imbonerakure ndetse n'abandi bakozi bo mu ngo. Biragorana ko rero by'umwihariko abadukurikiye biragoye yuko by'umwihariko abakomeje kugenda barakurikirana ibibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bashobora kwiyumvisha ibikomeje kugenda biraba. Mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda biraba, biravuga ko hari amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yo bateganya kurungika abandi basirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho Burundi busanzwe burafise ingabo zagiye gufasha FARDC mu kugwana n'umuhari wa M23.
patroni ya 17 by'umwihariko ngo ni patroni 17 nizo zimaze koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse kuri ubu ngubu rero hari gutegurwa patroni ya 18 ibishobora ndetse no kuba Uburundi buzaba bufiseyo rero patroni ishika kuri 15, kuko rero hari eshatu zamaze kuhavanwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru avuga ko rero by'umwihariko Uburundi bufise muri Kongo abasirikare babarirwa mu gihumbi babarirwa by'umwihariko mu bihumbi 10 gusa. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yifuza ko rero bozamuka bagashika ku bihumbi bishika kuri 2 kugira ngo amahera rero RDC yishyura igihugu cy'u Burundi abashe kuba yozamuka. Uburundi kandi buravugwaho kuba rero buri mu myiteguro y'ingwano, mu gihe muri iki cyumweru giheze rero havuzwe amakuru yuko bwari muri mu myiteguro y'ubufatanye n'imihari irimo nka FDLR FRN mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni nyuma y'inama yo kunoza rero uwo mugambi yahuriye by'umwihariko mu ntara za Cibitoke ndetse na Kayanza. Igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko ndetse n'abagikuriye n'iyo mihari bakaba ariho bagiye barahurira, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ngaha muri kino gihugu ari ibintu biteye ubwoba. Bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko ubwo bari mu nama tugiye kugarukaho baje kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ibiriko birakogwa na General Neva arakamaramaza, ndetse by'umwihariko bakomeje kugenda barabyamaganira kure. Amakuru yihuta adafise ivumbi aragaragaza neza yuko bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe biganjemo abazitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu bamaze kugenda baramagana ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko rero by'umwihariko barambiwe irungikwa ry'abasirikare n'abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bajya gupfirayo nyamara by'umwihariko ata muntu n'umwe by'umwihariko bariko baragwanirayo mwene wabo. Ibi byaje gutuma bamwe bavuga bati kuronka ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ntabwo twiyumvisha yuko yoba ari inzira yo kuronka ingufu zo gucinyiza ababatoye, ahubwo rero ni inzira yo kubateza imbere. Ico ni kimwe rero mu byumviro by'abanyepolitike mu bigendanye n'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibigendanye n'imiyoborere, bati ubutungane ntibwoba rero igikoresho cy'abanyepolitike bashaka gushika ku nyungu zabo mu gihe rero c'amatora, kandi inzego z'umutekano mu gihe c'amatora zohagararira rero inyungu z'igihugu zikirinda rero by'umwihariko gukoreshwa kw'abanyepolitike bamwe na bamwe baba barashaka gushika mu nyungu zabo gusa. Byongeye kuronka ubutegetsi rero ntago ari inzira yo kuronka ingufu zo gucinyiza nyine ababubahaye, ahubwo ni inzira yo kubateza intambwe yo gutera imbere ndetse no guteza imbere igihugu cabo. Bakongera bati rero kwihanganirana hagati y'abanyepolitike n'umutima wo gukunda igihugu byoshigwa imbere rero kugira ngo amatora tugire rero kwinjiramo abe meza cyane abamenyesha amakuru by'umwihariko nabo bakaronka uburenganzira bwabo bwo gushikiriza inkuru zose ziraba amatora ariko hakurikijwe amategeko ariko abagenga. Ibyo rero by'umwihariko byashikirijwe na bamwe mu banyepolitike bari batumiwe mu kiyago cerekana uruhare rw'amatora mu gutsimbataza demokarasi ndetse no kwirinda indyane za politike, catunganyijwe n'ishirahamwe Parasema Burundi kwigenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka 2024. Muri icyo cashikirijwe Jerome Ndayikengurukiye, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, yaramenyesheje ko amatora ashobora kuba rero inzira nziza yo gukomeza igihugu mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihe abaye neza, kandi arashobora no kuba intambamyi mu buzima bw'igihugu mu gihe agenze nabi cyane. Arongera akavuga ko rero abenegihugu bategerezwa guhabwa umwizero ku ntambwe rero yose igize igihugu igihe c'amatora. Ibyo navyo rero by'umwihariko byoshikira ko abenegihugu boza baramenyeshwa ibiriko rero birakorwa ku ntambwe iyo ariyo yose. Aho niho rero by'umwihariko abenegihugu bashobora kugirira umwizero inzego zivuye muri ayo matora. Ni ngombwa kandi by'umwihariko ko hobaho ukumvikana kw'abarabwa n'amatora ku rwego rw'igihugu, ku buryo rero by'umwihariko uko kumvikana kotuma by'umwihariko atamugwi n'umwe rero w'abenegihugu ushobora kurondera guca mu zindi nzira zo gusaba kubahirizwa mu gateka kabo bidafatiye ku mategeko. Ubwo uwo muhinga kandi amenyesha kandi ko hariho ibifasha ubusuma mu matora, abone nk'igihe by'umwihariko
by'umwihariko iyo hatunganywa urutonde rw'abazotora hari abantu biyandikisha kenshi by'umwihariko hari n'igihe bishika rero by'umwihariko ibikoresho bijejwe gufasha mu matora ntibiboneke bikwiye cane bigashika by'umwihariko bitebye cyangwa bigashika bitebye hari n'igihe by'umwihariko kandi bishika abatora bagashirwaho ingufu mu guterwa ubwoba ndetse no kuba botora uwo bashaka nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko batemera ibikomeje kugenda biragaragara ni mu gihe bavuga yuko ku ruhande rwa CNDD-FDD rero aribo bakomeje kugenda bibonekeza mu bikorwa bigendanye no gutegura aya matora mu gihe abandi rero bisa naho by'umwihariko ataruhari na rutoya bafise mu bigendanye no gutegura aya matora bagaca bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza ndetse by'umwihariko bakomeza kugenda bashimangira yuko mu gihe hataba hasubiyemo ibintu aya matora ashobora kuzogenda nabi ndetse akaba yonateza imvururu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza neza ko bamwe mu banyepolitike bagiye batandukanye cyane cyane ababarizwa mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irimo nka CNL Sabanya-Frodebu Yuprona ndetse n'indi migambwe bakomeza kugenda bashimangira bavuga ko igihugu cy'u Burundi cyatangiye kugaragaza ko aya matora ashobora kuzogaragaramo ubusuma ndetse n'umwuka mubi cyane nyuma y'uko hatanguye kugenda hashyirwaho ikomisiyo ishinzwe by'umwihariko gutunganya ndetse no gutegura aya matora twongere gusubira mu masaha ari imbere turabera hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa